mbega abantu bagomba gusambura ishengero baza baripanguje bazi imiruho bayikiriye. Haleluya. Mbega barazi ngene abantu bareba amajoro, barazi ngene bapfuye, urazi ko bari Vigisitoni babasanze bumva bahwere bugare ku giti. Dutegereza kurwana mu izina ryacu. Ninde yabwiye abantu yuko ishengero ari ryo gukirira ngo politiki? Ninde yabwiye abantu yuko ishengero ari ryo gukiriramwo ibinanga? Ninde yabwiye abantu yuko ishengero ari ryo gupfimisha? Ninde yabwiye? Hote hakenewe ko Imana yagurutsa abantu bo kurwana mu izina rya Yesu. Two turagwana intambara mw'ino minsi, kandi abantu bahanze ishengero nimubwire ngo n'abantu bari inyuma, n'abantu twicaranye ngaha nyene mu izina rya Yesu. Naho bagaha imbere mu mbaba kopa, naho bagaha imbere cyane ngaha ahari hose. Uyu mugoroba turarambuwe no kubona abasambanyi bahagara kuri kantara bakavuga ubutumwa. Turarushe no kubona abarozi baza kuririmba. Turarushe no kuririmba n'abantu bakoroye inda. Turakatakaraba, turarusha tukamonopeyi, turarushe turarambiwe Mana, turarushe no kubona abasambanyi batora mikrofone bakazigura Bibiliya ngo dusome muri Matayo kandi afise abagore babiri. Turarambiwe. Intahe Ngirakamaro TV. Umwami Yesu arindeze niwatanga amajambo, umunyabyaha ngo renguka wumva iby'ubugingo. Atugirira ubuntu akatwiyegereza, amajambo meza cane yo kunera umunezero. Niyo meza ndayakunda ntahatanezera. Amen. Nagwanye intambara. Haleluya. Omenemo. Yesu yambariye ko yifuza umugoroba ko twongera inkomezi zo kurwana. Amen. Ntabwo ngiye kuvuga umwanya muremure, ariko Imana yambwiye ko n'umugoroba ari kinifuza Imana gukora. Haleluya. Amen. Nabonye umuntu umenga jewe nanize ikiremba muri kaminuza, naho mbona ngene abasoda bagira formation. Yesu adutabara. Nabonye umuntu yambaye impuzu zera yururuka hano hantu, nkabona ariko aratwambika impuzu aduha n'ibikoho binini. Amen. Shamaido. Haleluya. Omiribo perevo. Numva umuntu ariko arambwira ngo ngomba nagurutsa abahizi bo kurwanira igikorwa. Haleluya. Amen. Imana ishimwe nibihere mu kanana mu izina rya Yesu. Twarasenze kugira ngo kino gikorane kizosika matrasi koto omeye ikatavosidevo katika jina la Yesu. Nace numva agashapu k'imihemu, numva umenga ndiko ndaka umuriro, numva umenga nta rukuvuna rumwe mfise. Haleluya. Numva numenga ndiko ndaka umuriro. Holy Valley Bosakaido. Uyu mugoroba korodo besekada. Uyu mugoroba hari icyo Imana igomba gukora mu izina rya Yesu. Amen. Imana yagurutsa abagwanyi ishengero. Haleluya.
Ego nukuri. Dusome Samweli wa kabiri igice cya 23 kandi Samweli muremure mvuga ijambo ry'Imana ngomba dufata umwanya dusenge. Haleluya. Amen. Mwitegure kwambara ivyo bikoho kandi abona ari vyirutura kandi uwo muntu yahereye ngaho imbere agenda yataye ibikoho bya rutura kato sinzi intambara tugiye kurwana ariko Imana itwambike gusa twiyemeje kuba abagwanyi mu izina rya Yesu. Nibande biteguye kuba abagwanyi mu izina katika jina la Yesu. Haleluya. Oh menemo tole digadosa. Umuntu mva mwishengero yosenga Imana aguruka abanza asenge tutarasoma mu izina rya Yesu. Amen. Yesu turakubasha. Turakengurukira Imana. Haleluya. Utugiriye Yesu cyagera wari kuruzi kwiyandani ngo bumvise ijwi rivuga. Hari n'igihe bumvise Imana ivuga ngo iravuga ngo uyu munsi ngo ndashimagize umwana wanje ngo kandi ngo nzosubire. Turasenze mu izina rya Yesu muri iki gikorane turasenzera ongera ushimagize umwana wawe Yesu mwishengero ry'Imana. Turasenze ubushobozi bw'Imana nibwongera bugendagende ufate mu izina rya Yesu. Mana ubwira icyo ukoze, Mana turiteze, Mana ukiri bukore, turakwiteze mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Tugira abahizi ewe Mana, iminsi ni abahizi ewe Mana. Samweli wa kabiri igice cya 23 iminsi ni abahizi tugira abahizi ewe Mana, iminsi ni abahizi ewe Mana. Tugira abahizi ewe Mana, iminsi ni abahizi ewe Mana. Samweli wa kabiri igice cya 23 dusome duhere ku murongo w'8. Ivy'ubuhizi ingabo za Dawidi zakoze. Aya niyo mazina y'abahizi Dawidi yari afise: Yoshebu Bashabeti w'itekemoni, niwe yari umukuru wa bamwe batatu, niwe yaraguriye icumu abantu 800 bahindikiranira umunsi umwe. Uwa kabiri kuri we muri babahizi batatu yari Ezari mwene Dodayi umwahohi, yari kumwe na Dawidi igihe bahangara abafilisitiya bari bakoraniye kubagwanya. Maze Abisirayeli bahunze ahaguruka yica abafilisitiya. Ukuboko kwiwe kurateba kugwa ikinyanya kumira ku nkota. Uwo munsi Uhoraho atanga intsinzi ikomeye. Abantu baraheza bagaruka kuri Eliyazari bazanywe no gukoba imibyimba mu izina rya Yesu. Akurikirwa na Shama mwene Ageyi umuharari. Abafilisitiya bari bakoraniye Ilehi ahari umurima w'inkore, nuko ingabo zihunga abafilisitiya. Ariko we yihagarara muri wa murima aragirane arayugwanira yita abafilisitiya. Nuko Uhoraho atanga intsinzi ikomeye. Uwo munsi urizina batatu bo muri bamwe 30 babahizi bamanuka batyo Dawidi ari muri rya senga rya Duramu. Hari mu gihe c'imbura kandi igitero c'Abafilisitiya cyari kitagaje ku mwonga Refayimu. Ico gihe Dawidi ari mwisenga
kandi hari ingabo za Filisitiya i Betelehemu. Dawidi, amen. Mumva umurongo mfise. Dawidi yumva kumbu y'amazi yaho. Haleluya. Aravuga ati coma nkabonuma ku mazi yo kwiriba i Betelehemu nkagirane nkayanwako. Amen, amen. N'aya majambo y'Imana ngomba dupfukameko cyo dusaba Imana iduhe ibi bintu ibi robe. Amen. Ibi bintu turi bagada numva bipima amatoni menshi cyane. Imana ishimwe. Haleluya. Mumfashe duhe icyubahiro Yesu agira tugabira amatoni y'ububasha. Haleluya. Amen. Amen. Yo. Amen. Haleluya. Oh. Amen. Ewe Danieli na Shadraka, Abednego na Meshake, iyo mwava mwarabahizi. Oh, Abednego na Meshake, iyo mwava. Oh, Danieli na Shadraka, Abednego na Meshake, iyo mwava mwarabahizi. Oh, Abednego na Meshake, iyo mwava oh, iyo mwava mwarabahizi. Oh, iyo mwava mwarabahizi. Oh, mwaragaburuji imigabo ya dayimoni, mwaragaburuji imigabo ibikomeye isi Babuloni we muraho. Mwaragaburuji imigabo ya dayimoni, mwaragaburuji imigabo ibikomeye isi Babuloni we muraho. Murahagarara Danieli we. Oh, murahagarara Shadraka we. Haleluya. Amen. Yesu abahezagire cyane. Mu bisanzwe nagize igitero gikomeye kandi ndabibabwiye ntimwobimenya, mugabo icyatumye amajambo y'Imana yaronka nuko naringiye kuri Imana mu cuma ndiko ndasenga. Yesu ashimwe. Nagize igitero nayo kakuronka igihe nari mu mwishengero rimwe narinze kuvuga neza kandi ahantu hamwe nubikwa n'igitero kinteye umuntu aheje kuri indirimbo ya rusange, ariko nacu twebwe turabagwanyi. Murambona mwese cyende umugwanyi. Yesu yarambwiye kandi iminsi yose ariko yamambwira ati ndakubwiye mpore. N'igihe nazanga twaravuganye nawe aha ntabwo banabuke y'ifisi, kuko igihe nazanga ndaraseze oh my God katika jina la Yesu. Ntacu bibaye kugira ngo irishengero ryo mu Karonda Imana ihagurutsa abahizi mu izina rya Dawidi. Uyu Dawidi muramutse, nari gusoma ibintu by'iwaje inyuma gatoyi. Izi ni nkuru za Dawidi igice cya 17. Mugabo Dawidi n'umuntu yabaye umugwana ntambara kuva akiri muto, ngo yarakana gatoyi karagira intama, ngo hagidu kakavuga gati izi ntama ndagiye hamwe nozire ko ni du oyaye bozimbaza negeza kugwana kugeza kukanyuma, wagasharengera kuri yatu bikanigana. Yesu adutabara. Hajya umugani ngo umugabo atingwe natinyagize
yamwinjiranye. Two turagwana intambara mwino minsi, kandi abantu bahanze ishengero nimubwire ngo n'abantu bari inyuma, n'abantu twicaranye ngaha nyene mu izina rya Yesu. Naho babagaho imbere mu mbaba kopa, naho babagaho imbere cyane ngaha ahari hose uyu mugoroba tugomba twacumura kuri iri shengero rya Santere Karonda. Uko biri kose ibintu Shetani yubatse abimwemo mwitegure tugomba dusogote mu izina rya Yesu. Haleluya. Ego twofuma dupfa tukagenda mu ijuru ako twabona ishengero ryatubyaye rikorera uko byigombera mu izina rya Yesu. Twofuma duhamba akaduherekeza tukagenda mu ijuru rikadusigarira tutabona katika jina Yesu. Ako gashamba abantu bakumva tariki ibiganza mu izina rya Yesu. Holy body kataizo hopetosika. Eko ko tuma tuja mu ijuru mu izina rya Yesu. Mwitegure Yesu yambariye ngo tugomba turwana intambara. Haleluya, haleluya. Naho abandi imbere ikoba cyari ibyo cyose tugomba tugikora umugoroba mu izina rya Yesu kugeza ishengero ry'Imana ribamo. Amen. Romana karabo. Amen. Tukagashavuka impemu muri iminsi ya nyuma, tukagashavuka impemu muri iyi minsi ya nyuma. Haleluya. Dawidi akavuga ati jewe intama zacu ntizishobora kugenda, wadubu inko tumurya jewe hako intama ndagiye zipfa ndazibona. Dawidi ngo arayimenyereza kurwana, Dawidi agasekana n'amadubu. Haleluya. Imana ishimwe ko turi kumwe n'urwaruka muracari bato. Imana ibamenyereze kurwana mukiri bato mu izina rya Yesu. Ubusambanyi bwateye mu ishengero, ibyaha byabogereye hera, ibi bitsina bisigaye bihagara kuri karita hotoko neyigo. Imana igiye kurwana mu izina rya Yesu. Dawidi akavuga ati ntacyo nawe ngo ntiyari wenyine, ngo yari yaraforomye abahizi, yari yaraforomye ingabo, yaraforomye abantu. Arababwira ati yemwe baje ntimugapfe kwemera, ntimukarekure, murapfira ibanga n'abandi bogenda, murapfira ibanga mugwane tuganire ubwoko bw'Abisirayeli. Ntimugire ubwoba, Imana yabanye nanjye nkikiri muto izobana natwe. Hano ngo cyari igitero cyateye. Haleluya. Dawidi ngo bateye Abafilisitiya bazunguruka, Dawidi ngo atagenda mu isenga agiye kurereka izigabo ziyo zikora. Hanyuma rero aba bagabo batatu nakundi by'aba bagabo batatu. Haleluya. Baravuga bati twege turi ngaha, twe turafise foromasi y'umugwanyi yitwa nde? Dawidi. Twege Dawidi yaduteka n'amanyama. Dawidi yaravuze ko bidakunda ko tureka ikintu ngo kigende uko nyene. Amen. Nanzingo ibintu birijana izigorogota ntibizijana. Dawidi yaraduforomye, turiforome. Ngira babasigaye ko baragaga ati mwabasi muritonda twe turiforome. Amen. Imana ishimwe ko biduforoma umugoroba. Muragenda bukebuke twe turiforome. Bakaza umwe rero ngo araza, Yesu ashimwe. Uwa mbere hano kumvise ngo muri icyo gitero wacatora icumu ryo mu bubasha. Hope mamo. Imana iduha amacumu umugoroba mu izina rya Yesu. Turarambiwe no kubona abasambanyi bahagara kuri kantara bakavuga ubutumwa. Turarushe no kubona abarozi badakuririmba. Turarushe no kuririmba n'abantu bakoroye inda. Turakatakaraba. Turarusha.
tuka mono pei turarushe turarambiwe mana turarushe no kubona abasambanyi batora mikrofone bakazigura bibiliya ngo dusome muri Matayo kandi afise abagore babiri turarambiwe mbega namwe murarambiwe inyuma murarambiwe haleluya eko imana ije kurwana izina ryawe watora icumu ahitana icumu kwera aripanga ngo abandi bose bari bahunze haleluya abandi bose bahunze agati nimuhunge nta ngorane jewe kizima mfise icumu haleluya mwo murisho w'ingoma mwo murisho ngaha bose ngo barahunga amen uwo mugabo Yoshebu Bashabeti akagoma avuga ati jewe sha Dawidi yaramforomye jesi ntiya Dawidi yarambwiye ko nopuma mpa hako ndeka ngo izina ry'Abisirayeli tukwe Yesu adutabasha arongo Filisitiya barungaye gahaza mu mazunguruka ati tugomba tukwereke wa mugabo atoyaye reka kuntera ubwoba forome Yesu adutabare cyane ngo bacana muzunguruka acavuga ati he kakanyarigabo Dawidi yante niko ngoma ndakwereke yewe afata icuma agira nk'uko ataka ubwoko bwacu bwotuko ngoma ndakwereke atafata hajya cuma aratumita abantu 800 bose mumvise umujyafasha abantu 800 icumu ryafasha abantu 800 bose diratobekeranya bose bago turahuye n'umuntu n'ukuri afise igiforomasi cy'igisoda cya Dawidi haleluya yes turarambiwe turarushe turarusha no gukora ahantu dusenga bakacaza kutureka turarushe turamakato petrosekato turarushe tumaramome turarushe mu izina rya Yesu imana itugarukanira agateka k'ishengero mu izina rya Yesu bishe umutwaro ugomba kunyica n'umumegano cyangwa guruka I cannot. Siso, hopi mabo, kelebos. Amen. Shalamayo. Dawidi, ari mwisenga ati amen. Baba hitina foromara. Engena tumurika patana wajamuna. Ari mwisenga ati amen. Naraforomye. Kawaza gawati shimwa Gologota turiko turagwanira ubwoko bwa Bisirayeli ntituzopfukonye mu izina rya Yesu. Dawidi akiyora mwisenga atereka Dawidi intambara ya kabiri acaza abandi batiza inkore tugomba tukwereke tutazirandagura ntituzokwemera umugabo mwatiki iki mugirane muzirandagura umurima murandagura ntibishoboka ngo acaragenda bukebuke agenda arakwe atajewe hakwiza inkore zirandagurwa jewe tumapfira ngahanye aje banyicira ngaha jewe anje agateka k'umurima wa data gashoye kugenda haleluya akagoma zunguruka atengene zabayeho bashe ntagira umufilisitiya azaturaba hingo turemwe abafilisitiya atengene zabayeho bashe Yesu adutabare cyane baca baza atatora iwe ngo aragwana kugeza naho aritabana kugeza no kuboko kubw'ikinyanya uwuza wese tewe uyu murima muje murazi wawuri Yesu adutabare cyane mbega abantu bagomba gusambura ishengero baza baripanguje bazi imiruho bayikiriye haleluya mbega
barazi ngene abantu bare amajoro barazi ngene bapfuye urazi ko bari Vigisitoni babasanze bumva bangwere bugare ku giti dutegereje kurwana mu izina ryacu holole yo amen baka umuntu wese aje akaza ngo aje kurandura n'igipanga tewe uje kugira uyu murimo uje kurandura urawuzi agakubise taka warisha abantu ugeze naho ukuboko kubw'ibiginya yo Dawidi ati amen amen ariya mwisenga ati ndafise ingabo vrema ndafise ingabo wagira ati ntangora atabikanga je canda kuza je Dawidi Yesu ashimwe haleluya 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 iyi minsi hakwiye gukora abahizi iyi minsi hakwiye kugira abahizi mu ishengero iyi minsi harakwiye abahizi amen haleluya 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 harakwiye abahizi nka Dawidi harakwiye abahizi nka Yosefu harakwiye abahizi nka baragwana kandi bagwana baragwana kandi bagwana haleluya Dawidi ati amen ati naraforonye ndafise abahizi Yesu nashimwe haleluya ya murima w'inkore barawugwanira Yesu adutabare cyane yo Yesu adutabare cyane amen Eliyazari yakoze ngaha uwo munsi waratanga itsinzi ikomeye abantu barahita bagaruka kuri Eliyazari bazanye no gukora imibyimba gusa Yesu adutabare cyane akurikirwa na Shama yababa Maria.
amen. Tuvyuka mu gitondo turwana na Satani, izuba rirenga tukigwana na Satani. Oh mwasi ndababwira tigera sinzira, akora ivyo n'umurango kandi ntaruhuka. Tuvyuka mu gitondo shimwa Gologota turwana na Satani, izuba rikarenga tukigwana na Satani. Uwo asinda bagira ntiyigera sinzira, akora icyo tango kandi umwami wanje. Ndasabye inkomezi ko mbandanya urugendo, ndasabye mpemuye afashe mu namba, afashe kwihangana ndashika. Mumbwire Shetani, ewa mwasi we Satani, ntangwanya urugendo, jewe naramaramaje kubandanya urugendo. Ninamara kujabuka kwa ruzi Yorodani, zoruki mu gihugu c'ise. Ewa mwasi we Satani, endo amaramaje kubandanya. Ninamara kuja kwa ruzi Yorodani, kira mu gihugu c'ise. Umwami wanje, ego ndasabye inkomezi ngo mbandanye urugendo, ndasabye mpemuye afashe afashe kwihangana ndashika amahoro. Dawidi ari mw'isenga ati amen amen. Imana ishimwe, ndafise abantu bo kurwana. Haleluya. Ngo barakubitana, Yesu adutabare. Dawidi amaze kubishimira acavuga ati yo, hari ikintu nkumbuye, ciye numva nkumbuye amazi y'iwacu i Betelehemu, ndayakumbuye. Narigeze gusenga ibintu ngira Imana yatevye iratwenga n'ukuri, ndabwana Imana ni Imana mu bisanzwe. Aje n'umuntu nkunda kuyaga n'abatama cyane, jewe ahantu hose ngenda kugira ngo mbeho ndabagira ibibazo umukozi w'Imana waho birangora, kuko bangene kumenya ivyaranze ishengero muri kahise. Naragiye hano hamwe rero, ahantu hamwe muri misiyoni ya Kiremba, ndahosanga umutama waho, ndamazana umuvyeyi ngo bamufashe mumbwire ivyakahise k'ishengero. Atanga kumwe ati mwana, ibintu vyarabaye nabi, kera ishengero rigitangura ntivyari ibi, ishengero ryatanguye mu muriro. Nabwiye ngene Yesu yatanguje ishengero, yaritanguje abakozi b'Imana ba mbere bitwa ba Petero, ngo arigeze kuvuga ubutumwa rimwe hacahayana abantu 3,000. Haleluya. Kubera iki? Ububasha bwabasohokamwo. Amen. Aho hambere nta muntu yashobora kugenda kuririmba afise inda umukobwa, ariko mwino misi yagiye nomwe namuda kubivuga, umukobwa umwe aratera ikorasi ariko arayitera agateba agasinzira agahumiriza. Numva Imana imbwira ngo ujya afise inda y'amezi 3, ujya afise inda y'igitwari, nkumva umenga sibyo.
dusohoza aje kudukarabisha yarunama agashika hasi wese karibu umushitsi kandi afise ide y'ameza ngaho. Ninde yabwiye abantu yuko ishengero ari ryo gukinira ngo politike? Ninde yabwiye abantu yuko ishengero ari ryo gukiniramo ibinanga? Ninde yabwiye abantu yuko ishengero ari ryo gupfimisha? Ninde yabwiye? Hope hakenewe ko Imana yagurutsa abantu bo kurwana mu izina rya Yesu. Kera Imana akivuga ati hey, hano harimo umuntu ngaho, turakeneye ivyo bihe bande gukwera. Turakora ivyo bihe n'ukuri, ivyo bihe frere next Imana none naka kureka ukareka umuntu yasambanya agahagarara akava y'amahoro. Ariko nimurebe n'abantu musenga, Imana izotwishura. Ntazo umunsi uhaguruka wacumuye ugahagarara ngaho, ugahagarara abandi bakavayo ukaguma umeze uko bikanka kuvayo kugeza utugiye ivyo wakoze kopo maraba, kugeza uvuze ati jewe rega naho ndirimba je nari narakoze ibintu haje byaragoranye. Yesu adutabare cyane, amaraso ya Yesu. Haleluya, Yesu ahabwe icubahiro. Ngomba ngo dusenge rero ku mugoroba, ni mu giteramo tuba tugomba gufata umwanya wiyeguye wo gusenga, tuba dufata umwanya wiyeguye kuba imbere y'Imana kugira ngo dusenge mu izina rya Yesu. Turaburana imambo, turaburana izo mambo mu izina rya Yesu, turaburana izo mambo mu izina rya Yesu, turaburana kwa gusenga kwa kera mu izina rya Yesu, turaburana kwa guhamagara kwa kera mu izina rya Yesu, turaburana kwa gukora ibikorwa by'Imana mu bugorozi mu izina rya Yesu. Ibyaha bibagozwe mu ishengero. Amen. Feni hasi Imana ikumere impuho nabonye kugira ngo witegure kugwa. Haleluya. Yehuwe holo biki takabondemo. Haleluya. Imana irampera ibintu, Imana iduha ibintu Imana iduha mu izina rya Yesu. Uyu mugoroba Imana iduha ibi bintu byo gutuma tugwana, tukagwanira ishengero ry'Imana mu izina rya Yesu. Haleluya. Yo Sharabole ro turamayiro. Haleluya. Ego jewe ndi umwigisha, iyo wakosoye urupapuro nabi ukiyenda ku manota, uzibona umunyeshuri aje ati mwigisha nje kureklama iki ca gatatu iki cari co kandi ni wakimpaye, so mundabire mwigisha naka tugomba tureklame. Imana turabire akagashavu dufise, ni turabire erega Imana turabire Imana turabire mu izina rya Yesu. Imana turabire abasambanye bekeya, Imana turabire aba basambanyi binjiye mu ishengero. Imana turabire mu izina rya Yesu. Aba baprimasoni batwinjiranye, Imana turabire mu izina rya Yesu. Aba barozi batwinjiranye, Imana turabire mu izina rya Yesu. Halegode polika iki gisiko Imana bitwa mu izina rya Yesu. Kandi ndabona ikintu Imana igomba ikore. Namaze kubona abamarayika bamaze kuno mugoroba mu izina rya Yesu. Ewe Karonda turaguhereka mu izina rya Yesu, turakuvugiye ku Imana mu izina rya Yesu. Werena n'ibintu bikunyegeyemo Karonda, ibintu bikunyegeyemo tugomba tubinyegurire mu izina rya Yesu. Horemendo katika jina la Yesu. Amen. Haleluya.
Imana ishimwe. Namaze kubona ko amareka bururutse. Haleluya, 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 haleluya. Umuntu wese yiyugurure. Namaze kubona ko amareka bururutse. Loleme chuka pami hori hori hori. Haleluya. Ya asante Mungu, asante Mungu, asante Mungu, asante Mungu, asante Mungu, asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu, asante Baba, asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu. Hari ibyo mukore uyu mugoroba, Imana yaje kutugendera. Imana ishimwe. Mutariki ibiganza Yesu, tariki ibiganza tumwekate izagomba rekara. Haleluya. Horemene kaido shika. Amen. Ndarangije. Muhaguruke dusenge mu izina rya Yesu. Hori hori, hori hori dokiza. Hele monte, helito, shika la monte. Hovi gradeito, herista gronde, irisha crabo, elevo seido, niriririri, hovi da crabo, hovi crabo, hallelujah, oh, Imana mwegerana dusenge mu izina ryacu. Tera intambwe muze mwagarare ga dusenge, mushyire ukuboko hejuru dusenge mu izina rya Yesu. Haleluya. Tera mikrofone dusenge, tera mikrofone dusenge. Imana itwambikira ibintu mu izina rya Yesu. Ibintu Imana hola mawiro yera Yesu. Papa mushyire ikiganza hejuru dusenge. Mama data wa twese mu izina rya Yesu. Uyu mugoroba, haleluya, uyu mugoroba wikiriza ishuri ryawe Bwana, ishengero ryawe Bwana rirahagaze imbere yawe, rirashagaje imbere yawe, ishengero batumiye mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Turasabye ububasha bwawe kugira ngo ushingirire ubushobozi bw'Imana utangure kugendagenda aha hantu muri iri koraniro mu izina rya Yesu, kugira ngo bimenyekane, kugira ngo bigaragare kuri ujya nyene imbaraga zawe zuruke muri iri sheke. Popo turasenza Imana ubushobozi bw'Imana bukwiragira aha hantu kugira ngo ibi bibazo bihohoke, ibinyagomba biduke mu izina rya Yesu. Ururya Yes, mwizina rya Yesu, mwizina rya Yesu. Gendagenda ahantu turafashe mpiri, turafashe mpiri, turafashe mpiri ibintu byose by'amaya, by'amagetenge, ibintu byose by'imicafu, ibintu byose byapfuye, ibintu byazimiye imigende, ibintu byazimiye amarira. Turasenza Imana. Haleluya. Manuka, manuka, manuka bimenyekana. Turaha, turaha, turaha. Urujanye, urujanye, urujanye mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Ubushobozi bw'Imana buzigaragaza aha hantu. Haleluya. Bimenyekane. Erega niwe dutumira ubusa kandi wantuvugire ubusa, uragomba kuyeza icyubahiro mu izina rya Yesu. Amen, amen. Bantu bose babimenye uhoraho yageneye abantu biwe. Haleluya. Uhoraho yageneye abantu biwe ubushobozi bw'Imana. Haleluya. Ewe uhoraho, ewe uhoraho. Haleluya. Abahizi bawe, abana bawe, kwandika ubushobozi
neza. Haleluya. Amashimwe habewe. Urakoze Mana. Urakoze nyisho. Wewe ufite urutabwa nawo kubaga bigukora n'iki. Kwizera rya Yesu. Ibintu byose byari tekekeshe. Yesu twazagira kuri tekekeshe. Kwizera rya Yesu. Turagomba rero kwiyegituhi. Goliath. Ibibazo bigatanya. Dawudi n'abantu b'Imana. Zateye uruhagarara. Turabish. Turabisamu. Kwizera rya Yesu. Tuhagurutse ngo turwane izina rya Yesu Kristo. Indambe yo kumunaga w'igitwa Dawidi yaranesheje. Dufite ishengero niwe mutwe waryo. Turagushimira iyo nsinzi. Turagushimira ububasha bwawe. N'uyu mwanya wose muriko muragendagenda hano. Komeza kwesa icyubahiro. Kubohora abapfuye kubohorwa. Kw'izina rya Yesu. Ishengero ryo kumwidegezo. Abantu bave mu mitego. Abantu bagotewe. Abantu basinziriye. Kuko bahaye umwidegezo. Batiragenda bashima Imana. Urakoze kuri uwugizegirwa. Tugushimiye kubikoze. Kandi ubandanya kubikora. Kw'izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Yesu turagushima. Turagutumiye. Turagutumiriye muri iki kibanza. Mukomeze ibiganza hejuru mu izina rya Yesu. Mwizina Yesu. Mwizina Yesu. Mwizina Yesu. Haleluya. Mwizina Yesu. Haleluya. Yesu nube hano. Yesu nube hano. Yesu nube hano. Kibanza ni kwawe. Umwanya ni kwawe. Isaha ni kwawe. Niwe uraha. Niwe uraha. Niwe uraha wateguye. Niwe wateguye. Ugomba gukora. Ugomba gusambura. Ugomba gusabya. Ambika ingomezi. Ambika ingomezi idasanzwe. Ingomezi idasanzwe ishengero ryawe. Ishengero ryawe. Ishengero ryawe. Ishengero ryawe turi hano. Turagukeneye. Turakwifuza. Turakurondeye. Amen. Turagushima Yesu. Haleluya. Amen. 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 ukaba nawe ufite intahe wifuza gutanga cyangwa izindi nyigisho cyangwa ugomba kuduhuza n'ubifise, twandikire kuri ino nimero ya WhatsApp 68 884 981 68 804 canke 68 42 14 47 68 42 14 47. Kaze twiteze intahe zivuye muri mwebwe kugira natwe tuzisangiza abandi. Izina rya Yesu rirusheho guhabwa icyubahiro. Kaze, Imana ibahezagire. niyo meza ndayakunda ntahatane